Haleluya. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashima Imana kuba hano nkuko bababwiye ni mu nzu, ni muhira. Amen. Ndumva ndi mu rugo kwa papa kuko twakoranijwe n'umugabo umwe ari Yesu Kristo. Uwo nkunda kumwivuga kuko tugendanye imyaka 20. Mu myaka 20 ntarahemuka. Amen. Jewe byarashitse ndahemuka, abo nasanze mu rugendo barahemuka, ariko Yesu n'umugabo adahemuka. Haleluya. Kuba ndamuvugira, kuba ndamukorera nuko namubonye gusa mu buzima bwanje. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Kandi kuba ndi hano nkuko bababwiye, Apotre Yoshua niwe muvyeyi wanje mu buryo bw'impemu, kandi washigikira n'igikorwa cacu aho turi muri quartier Nef. Turashima Imana kuko muravukanye. Amen. Nta presentation nini muravukanye. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo turiko turiga muri nondwi ni ijambo rivuga kuba umwigishwa wa Yesu no guhindura abandi kuba abigishwa. Amen. Kuba umwigishwa w'ukuri wa Yesu no guhindura abandi kuba abigishwa, ngire nkubwire yuko ni kwishira umutwaro wa Yesu. Icyatumye Yesu aza mu isi kwari kurondera abigishwa. Nibyo Yesu yagiriye neza bose, abagwaye yarabakijije, abakenye ivyo bafungura yarabagaburiye, agabura abarenga 5,000, abagendana imibembe. Bibiri bitubwira ngo uwo mugabo ngo yagenda agirira neza bose, abo Satani atwaza igitugu. Yabaye hagira neza gusa. Amen. Ariko mission yaraje gutoranya abagabo 12. Amen. Abatoranya ataraba ku butoni, abatoranya ahamagara abarovyi, abandi asanga babuguza, abandi basanga arabaganga, arabatoranya, aravuga ngo ni munkurikire. Haleluya. Afata ubuzima bwabo arabigisha, arabahingura, amodera ubuzima bwabo. Aragira ahantu imbere ko aduga aravuga ngo ni mugende. Haleluya. Mubwire abaremwe ubutumwa bwiza, ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa banje. Amen. Haleluya. Kuki Yesu yafashe iyo myaka 3 yose azanywe no kurondera abigishwa. Kuki nuno munsi Yesu ariko duhamagara ko abigishwa. Ngira babwire inkuru nziza, abigishwa kuba umwigishwa wa Yesu Kristo kugaragaza presence ya Yesu kwa kiri muzima. Haleluya. Abigishwa ba Yesu Kristo mu isi yose, abigishwa ba Yesu Kristo mu mahanga yose, abigishwa ba Yesu Kristo mu makomine no mu miryango bagaragaza ko Yesu atapfuye ari muzima. Amen. Haleluya. Kuko abigishwa basa n'umwigisha, kandi abigishwa bakora nk'umwigisha, kandi abigishwa, haleluya, Yesu igihe ariko araforma abo bigishwa 12 yabateyemwo imbuto yiwe. Haleluya. Yari kabahingura kugira base nawe, hama nawe nibamara gusa nawe bavyara abandi bigishwa basa n'umwigisha batumye. Uno munsi nimba uyu mwaka ari umwaka wo kuroroka nk'abigishwa ba Yesu Kristo, Yesu arashaka kuguhindura umwigishwa wiwe kugira ngo ahuba, aho ukorera, aho uca hose bagenda barahimbaza Imana ngo Yesu ni muzima. Kuko naho twogira ruwanje nyinshi, naho twogira amashengero menshi, naho twogenda turavuza amaradio ahantu hose, ngire mbabwire igihe cyose tutazosa na Kristo Yesu, igihe cyose tutazokora nka Kristo Yesu, ntabwo bazemera ko Yesu ari muzima. Imana idufashe. Imana idufashe. Abakristo ba mbere si bo biyise abakristo, ahubwo ngo barabitegereza uko babayeho, bakitegereza ingene bagenda, bakitegereza ingene bavuga, baravuga ngo wa mugabo Yesu nubwo atakiriho turamubona muri Petero, turamubona muri Luka, turamubona muri Stefano. Abariya n'abakristo. Abigishwa ba Kristo Yesu ntihakenerwa presentation, ntibikenerwa yuko ukriya fort ukoma induru ngo ndi umukristo, ngo ndi umurokore. Ijambo twatanguriyeho kwa kabiri avuga ngo, Paulo avuga ngo nimureke kungora n'imigenzo yanyu yo gukebwa no kudakebwa. Nimureke kungora n'ayo madini yanyu, nimureke kungora n'ivyo bintu bya bandits na restoration n'igikatolika n'igiporoti, nimureke kungora kuko ngenda n'inkovu za Kristo. Amen. 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 Fise marke, ngenda na kashe, fise amatre, yuwo
niguze y'uwo nakurikiye. Haleluya. Kuko umwigishwa ntabwo ari umunyedini, umwigishwa si umuporoti, umwigishwa si umupasiteri, umwigishwa si umuvugabutumwa, umwigishwa agaragaza ko Yesu ari muzima. Icyo mugatahura kuba umwigishwa wa Yesu, icyo mugatangura kuba umwigishwa wa Yesu. Abantu bakomendira bavuga ngo Yesu ni umwami, Yesu ni umwami, utavuze ubutumwa kuko wabonye Yesu muri wewe. Amen, amen, haleluya. Icyatumye nkizwa, je nakure mu muryango w'abanyedini kuko papa wanje yari yarihebeye Imana kera, hama bivamwo arubaka kugira tuvuke Imana ihabwe icubahiro. Amen. Hama nakure mu idini, ariko buri munsi ibintu by'idini bikangora kuko nama numva iyo Mana ari Imana ari Imana yakahise, ari ibintu byo nkumva Yesu, nkumva Maria, nkumva byose, hakagera ibintu ngacanganikirwa nkavuga ubwo ntivyo bari nkabijya byabaye na nyonga bya samandari. Hakagera igihe nkabona yuko ari ibintu by'imigani, ariko nyene nka Blaise Pascal nkavuga nti ibintu ninabisuzugura uwo muriro bavuga. Twebwe ntabakozi twakoresha iwacu, urana abantu babaye mu bapadiri usanga atana abakozi, ntitwakoresha abakozi. Rero narakunda guturirwa n'amakara, hama nkavuga nti nimba ikara ari imbabaza, uyu muriro nimba ubaho, jewe ntashobora kwihanganira gusha mu kirenge, nzosha ubuzima bwanje bwose, kaca mfa kugenda gusenga mu misa nkuruta amaguru gusa kugira sinzosha, ninya gusha gusa. Hama hariho umukobwa twabana yanwa amawiski amwe ateye ubwoba, agakubita abagabo batandatu yitwa Anika ari muri Canada, yaba hejuru muri etage. Abantu bose twaramubona, bamwe twabamwe akamubona nk'umustar, abandi bakamubona nk'umugaferi, umuntu wese yamwita izina ashaka. Hama umukobwa arakizwa, akijijwe arahinduka, nitwamenye nuko yanakijijwe. Twebwe ababanyi biwe ivyo byo gukizwa 93 ntavyo twari tuzi. Twari dutanga kubona bakizwa ba mbere muri television igihe twabura umukuru w'igihugu, tukabana niho twatenga kubona nyeneze ivyo bakizwa. Tubona uwo mukobwa arahindutse, uwo mukobwa atangiye guteka, nkamubona kwa naba hasi, nkamubona yoza amadirisha muhiri wabo, nkabona abantu baza kumuramutsa, nkabona afashe Bibiliya bagasenga, ndamubona aja ku kazi yambara amabubu, yambara neza. Hama ndabaza umuntu ndi uriya mu Anike umunyashikiwe ni uriya mukobwa, uriya muntu yabaye niki? Aravuga ngo uriya muntu yarakijijwe. None gute umuntu ashobora kuba mubi ariko yahure n'ivyo bintu by'abarokore, yahure n'uwo Yesu wa poroti, mwisegonda imwe akacakizwa, mwisegonda imwe akaca hinduka. Twebwe twara byose batubatirije kuri Prince Serja kugira ntiturahure n'ivyaha tugisohoka, ariko byaratunaniye guhinduka. Ninjira mu ishengero, ninjira muri serire y'abakizwa kubw'inkovu na cicatrice z'uwo mukobwa. Amen, haleluya. Tukaba dushaka ko abantu bahinduka, nitwemere tugendane inkovu za Kristo, nitwemere hano mwise abantu bagendane tatuage, amatatuage agaragaza ibyo badoha n'ibyo bemera. Ariko ndavuga nti ishengesho ryanje kuri no munsi niko wogendane inkovu za Kristo muri wewe, kuko abanyedini nta kindi bakora atari gusubiza Yesu ku musaraba. Abanyedini babonye Yesu aza, babonye aje kubavangira, barondera uburyo bamwica, barondera uburyo bamugira nabi. Imana idufashe. Baramwica ariko bica bihinduka inyungu kuri twese kuko yadapfa ntitwa twarakijijwe. Hama abo yasize ba Petero ba Yohani baravuga ati naho tumwishe regara cyari muri wo ntimukamushingira intare, baramuhama. Abanyedini bakora akazi ko guhama. Ngire mbabwire yuko nuno munsi igituma Yesu atukwa, igituma Yesu adashimwa, igituma abantu badakizwa nuko abantu badashaka kuba bigishwa, shaka kubara abanyedini. Abanyedini batukisha inzira y'Imana, abanyedini bazimanganya Yesu. Imana idufashe. Abanyedini batera confusion. Ndibuka igihe kimwe kitari cyakera nigeze kugwa muri confusion total y'idini n'abanyedini. Haragera igihe ndibwira inyuma y'imyaka irenga 10 ndavuga nariko ngamana nicaye jenyene, ntashobora kubwira umuntu numwe kuko maze imyaka ndumukizwa kandi nitwankorera Imana. Ariko ndavuga nti ibi bintu nitegereje ibikoreka amashengero, nitegereze ivyo mbamwe n'ivyo biki, ndavuga ntariki ibi bintu byukuri nivyo, ibi bintu nivyo, ibi bintu biri seriye. Kumenga babyigisha, kumenga n'ababikora omega ntitubibamwo, bintera confusion. Ndavuga nti ibintu ngire mbivemwe. Ariko numva ijwi ry'umwami wanje. Haleluya. Numva ijwi ry'umwami wanje arambwira ati Arine, ntiwambonye
Aline ntiwambonye ufise imyaka 14. Aline ntiwambonye tugendana muri SOS udatirisha nkaguha kumenya. Aline ntiwambonye ugire wubake. Aline ntiwambonye nkugarukanira mukuru wawe yari yaromotse. Aline ntiwambonye mama wakizwa. Aline ntiwambonye suzi urutonde. Aline nimba wambuze mwidini ukambura abakozi b'Imana cyo warambonye. Ndamubwira nka Sawuli, nturihenga mwami ngukurikire, urihenga mwami ngukorere. Arambwira ati kugenda gukijwe ndacyari wa wundi, ngwino noneho unkorere unkurikire. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ukaba ushaka kuba umunyedini uzozimanganya Yesu, ariko nimba ushaka kuba umwigishwa uzotuma benshi bakizwa. Isengesho ryanje kuri uno munsi, haleluya, isengesho ryanje kuri uno munsi ni kuba umwigishwa wa Yesu, kugira aho ubaye, aho ukora, aho ugendera bavuga ati naho tutamwemera, kuko Yesu erega baramukurikira bamufiseho inyungu nyinshi, baramukurikiye ko yari Yesu. Ngira nkubwiye n'abantu batokizwe bakavuga ati Yesu twaramubona. Icomira ishengero rya restoration, haleluya, icomira ishengero rya restoration, mukava mu bintu by'amaprograme n'amadini, mukarengera kwitwa ba restoration, mukarengera kwitwa baririmbyi n'abapasiteri n'abari, mugagera ahantu mugasa na Kristo. Haleluya, haleluya, mukagera ahantu mugasa na Kristo. Ngira babwiye ni musa na Kristo, abantu bazobirundanirizaho, bazobegera, kuko abantu bazamwishengera atakindi barondera bashaka ubuzima. Haleluya, haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Niyo mpamvu twavuganye kuri letre canke ibimenyetso bigaragaza umwigisha wa Kristo. Amen. Umwigisha wa Kristo agaragazwa n'ibimenyetso. Twaravuganye yuko umudisciple, umusukurikira, twavuganye yuko hariho mission. Haleluya. Ntabwo abigishwa bicara mu rusengero ngo babarorerezi. Ntabwo abigishwa ntibameze nk'abajya abantu baje ku mupira. Muramaze kubona abantu bari ku mupira bahagara ku mapurtu bakasista bakanguri yarateye, nguri yaragizene. Abanyedini baravuga ati aravuze neza, ararize, aragizene. Ariko abigishwa baba les acteurs du royaume, binjira mu gikorwa, barakora. Haleluya, Imana ihabwe icubahiro. Amen. Abigishwa bagira mission, abigishwa binjira mu gikorwa. Ejo twavuganye ko ico gikorwa gifise na equipment. Haleluya. Uno munsi singiye kwigisha, ariko uno munsi ngiye gusigura. Amen. Uno munsi singiye kugira enseignement, ariko ngiye gupresha. Inyuma y'inyigisho zose mumaze kumva zo kumwigishwa, inyuma y'inyigisho, kuko niwo mwaka wose nico civugo, inyuma y'izi nyigisho tumaze iminsi, ikibazo canje niki? Urakunda Yesu? Amen. Urakunda Yesu? Simvuye muri teme, turacari muri ya teme yo kuba umwigishwa wa Yesu. Ariko ijambo ry'umutwe riravuga ngo urakunda Yesu, kuko nimba udakunda Yesu ntuzomwigishwa wiwe. Nimba udakunda Yesu ntuzinjira muri mission. Nimba udakunda Yesu nta bushobozi, nta nawo nsizo kubonekaho. Urashobora kunyishura ukavuga uti ndi hano kuko ndamukunda. Urashobora kunyishura ukavuga uti mbega urazi aho twahuriye. Urashobora kunyishura ukavuga uti uwo Yesu uzi ivyo nahevye kubwiwe. Ariko ndongera kubaza ngo urakunda Yesu? Tuje mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca 21. Umurongo wa 15 kugeza ku mirongo wa 22. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice ca 21 umurongo wa 15 kugeza ku 22. Reka ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu abaza Petero kwa mukunda. Amen. Nuko barangije kujya, Petero ati Simoni mwene Yohana, mbega urankunda kurusha aba? Nawe ati ego. Yishura avec spontanéité, yishura atiyumviriye, ndagukunda nyine nga mwana. Ntavyo waruzi. Afite imyandi majambo yaratangaye.
mugenzi wewe urazi kunogera sinkwishiye gusa nawe uri témoin roho yako témoin Jésus yuko gukunda mubwira ati atahura imyaga z'intama yanje ongera kumubaza ati Simoni mwene Yohana mbega urankunda nawe atego mugenzi wowe urazi ko nkunogera aramubwira ati ragira intama zanje amubaza ubugira gatatu Yesu ntiyashigwa ati Simoni mwene Yohana mbega uranogera aca akoresha yanyishu yagiye yishura Petero ndakubaza ko nkunda ukavuga ngo urazi ko nkunogera ubu rero nanje ndakubajije uranogera noneho Petero arababara nkuko je nawe twobaba Yesu atubajije uko ati iki kibazo wakimbajije kangahe siko ari kubwira Yesu ukimbajije gatatu ndakikwishuye gatatu inciro zingaho mbajije la même question ariko kuko amwubaha Petero arababara kuko yamubajije ubukira gatatu ngo mbega uranogera aramwishura ati mugenzi wewe urazi vyose uri kubariza iki kuzi vyose kuri omniscia kubona ibiri mu mitima ukabena n'ivyishije aha mu mutima wanje ntubona ko ndagukunda mu yandi majambo Yesu aramubwira ati ahura intama zanje nukuri ndakubwire ukiri umusore warikenyeza ukaja aho ugomba ariko aho uzosazira uzoramvura ukuboko uwundi agukenyeze akujana aho utagomba urukundo rwanje rukuraho demokrasi rukugira inyagano yanje umwigishwa wanje abinyagano yanje amen amen nta burenganzira nta liberté icatumye avugwa cyo kwari ukwerekana urupfu azopfa urukundo sivyo kwa ngo je t'aime je t'apprécie non ahubwo n'urukundo ruzogushikana naho upfa kubganje amaze kuvuga cyo aramubara ati nkurikira maintenant tu as compris wumvise ure nkurikira uzi neza ukurikiye amen ntube mu bandi nkurikira uzi neza Petero arakebuka abona wa mwigishwa Yesu yakunda abakurikiye umwe yari yegamiye mu gikiriza ca Yesu hamwe basangira akamubaza ati mugenzi ninde azokugura nuko Petero amubonye abaza Yesu ati mugenzi uyu we bizoba bite ivyanje vyo vyurabihejeje uyu wewe ivyiwe ni gute Yesu aramwishura ati namba ngomba ko azobaho namba ngomba ko azogumaho kugeza aho nzozira upfiki wowe nkurikira ivyo bikurabaho iki nguhamagaye ku mwigishwa wanje ivyaba Yohani naba Yakobo naba Janine naba Rine ubinezwe hiki nkurikira Imana idufashe Yesu ahamagara Petero aramubwira ati Petero urankunda Petero aravyishura adashidikanya n'umutima wose n'ubwenge bwiwe bwose aravuga ati mwami urazi ko nkunogera urazi ko ngukunda urazi ko nagupfiriye Yesu yongera kumubwira ati iyumvire neza urankunda Petero amwishura kwa kundi ubugira gatatu arasubira ati uranogera Petero avuga ati urabizi neza uzi vyose urazi ko nkunogera kuki Yesu yamubajije gatatu urankunda Yesu yitegereje Petero yamubonamwo umuvyeyi w'abantu benshi kuko yari kamuhamagara ku mwungere yari kamuhamagarira mwibuka igihe amubwira ngo Petero nkurikira ngo nzokugira umurovyi w'abantu nzokugira umwigishwa hindura abandi kuba bigishwa mu yandi majambo jewe ndatambutse ubu ni wowe ugiye kuba umwigisha ugiye gukora mu gishingo canje haleluya nkuko Petero
agatambutsa akagenda nk'uko Pawulo yagiye, nk'uko naka yagiye. Uno munsi ni igihe canje nawe. Aya majambo se ya Petero, kuko iyo bari Petero ntabwo aba yayavuzwe. Aya majambo na yawe we Josephine, na yawe Maria, aya majambo Yesu arakubwira ngo urankunda. Urankunda gusumba aba bose. Urankunda birenze ibyo gutonda mu rusengero. Urankunda birenze ibyo kuntambira gusa. Urankunda ibirenze ibyo kuvugisha ururimi. Urankunda ibintu bya consecration, kunyitangira, kumvira, kunkurikira, guheba byose. Ndabizi ko wahevye amafi, ariko ubugiye kuroba n'abantu. Urankunda. Abimubaza gatatu. Kubera iki Yesu yamuhagije gatatu? Mwibuke ko Petero yari yamwihakanye gatatu. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu utabanje gusinyura icyo wasinye ubwa mbere. Amen. Igituma Yesu yabajije Petero gatatu. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu uwo Yesu akwitezemo urubyaro rwinshi. Erega mwibuke turi mu isezerano rishasha, aho mwemu w'Imana ariko wafise umubiri wose. Hariho abantu bari muri Nouveau Testament ariko bakiri muri Ancien Testament. Uno munsi muturaba nk'abapasiteri, muturaba nk'abavugabutumwa, mukaturaba nk'abapotre, ariko ngire mbabwire abo Yesu yatumye si abapasiteri gusa. Yesu yatumye mwebwe mwese, yabatumye nk'abigishwa. Yesu abizigiyemo urubyaro runini. Yesu abizigiyemo kunguka nk'abigishwa. Ariko uno munsi muri programme z'abana, muri programme z'abagabo, muri programme z'amashure, muri programme z'ibintu byinshi. Ariko ibyo byose ni inyongera. Ngira ngo ubwire yuko imyaka usigaranye ku isi, imyaka ufise hano mu isi ihwanye na mission yawe hano mu isi. Uyikora utayikora, visa de séjour ya hano ingana na mission yawe kwizongana. Turi kumwe, turarengana, turahita, turahafata. Ntushobora rero kuba umwigishwa wa Yesu. Igituma Yesu yamubajije 3 fois nuko Petero amwihakanye 3 fois. Ntushobora kuba umwigishwa wa Yesu utabanje gusinyura ivyo warasinye mbere. Yesu yari kamufasha gusinyura. Uno munsi abantu barinjira mu nzu y'Imana bagashaka yuko Yesu adugira aho nyene. No, Yesu ntadugira aho nyene. Biratubwira ngo ni ryabuye abubatse bagaye ariko ryahindutse rigumye ifuruka. Yesu ni fondation, Yesu ni urufatiro, ni gitandara. Reka banza ashiraho intango. Ntabwo dushiraho intango ngo tubwire Yesu yuzuze. Ni Yesu ashiraho intango hama akatubwira icyo dukora. Abigishwa rero abanza gusinyura. Kumwe yamwihakana gatatu, yategerezwa kumwemeza gatatu. Igihe kimwe umuhungu umwe yitwa Yakobo agenda kwiba umugisha wa mukuru we yitwa Esau. Hama nyina mutoza amayeri imitwe yiyambika urusato, atwaye ibyo kurya kwa se ngo agiye gusaba umugisha. Sara amubwira ngo urinde. Aramubwira ati ndi Esau. Hama Sara amubwira ngo ngwino ndakumvirize. Aramukoraho yumva yiyambitse urusato, yumva ubwoya ni Esau. Acara amubwira ngo numva ku mubiri uri Esau, mugabo ijwi ari Yakobo. Kuko atabona Isaka acapfa guhezagira. Hama murazi byakurikiye Yakobo arahunga arangara. Igihe kimwe Yakobo aravuga ati mbega uwo mugisha narose wo kunyagaza, uwo mugisha narose w'ubuhunzi, harageze aho negera Imana ikampa umugisha wanje. Aragenda acakira Imana ati Imana sinkure kuruta amezagiye. Asiga abagore biwe, asiga abana biwe, asiga bose. Aravuga ati ubu amadeception nagize, intambara nakoze, naragwanye n'abantu, naraniganye, ubu arahageze aho nigana n'Imana sinkure kuruta amezagiye. Imana ikibanza kumusinyuza. Witwa nde? Aravuga ati nitwa Yakobo. Wahawe umugisha mu gishingo ca Esau, wita Esau. Ubu renda guhezagira ubanje kwemera icuri. Witwa nde? Nitwa Yakobo. Ntushobora kumwigishwa wa Yesu uri umubeshi ugashaka ko Yesu ahera mu bubeshi. Banza wemere ko uri umubeshi agutunganye.
ntushobora kuba uri umwigishwa wa Yesu uri umusambanyi banza ubyaccepte ko uri umusambanyi hama Yesu aguhindure. Ba Mariya Magadarena babanje kubyemera, Yesu arabahindura. Umugore umwe Yesu amusanga ku iriba arambwira ati nzanira umugabo wawe. Ugira Yesu nterazwa atamugabo afise, yarazwa igisuma cy'abagabo, ariko aravuga ngo nta mugabo mfise abasense. Hama Yesu aramubwira ati okay, uvugishije ukuri, ubu rero ashobora kuba umwigishwa wanjye. Hama aramugendera, wa mugabo agenda arirukanga aravuga ngo ndahuye n'umugabo shambwira byose. Ariko abantu bo muri ico gisagara baravuga ati uwo muntu ari hehe, ngo baca baza birukanga bumva Yesu. Ngo haje baravuga ngo ye ubu noneho rero sivyo batwibwiriye turabyiboneye, Isamariya hose abantu barakizwa. Ariko mu vyimvire logique abantu bakijwe niki? Uwo mugore ivyiwe ntivyari bizwe, byari bikeneye yuko banza kubigiramwo prophecy na revelation na parade de connaissance. Ariko kuko yabaye umunyakuri, Yesu amusiga amavuta amuhonction, ikurura abanyagisagara bose barakizwa. Urashaka kuba umwigishwa wa Yesu ukiri umusuma, ukiri umubeshi, ukiri umunyarusaku, ukiri emera icuri, uvuga uti ndi Yakobo. Hama Yesu avuga ati Yakobo urahinduka mu Isirayeli. Simoni yegeye Yesu aramubwira ati Simoni uzongera kwitwa Simoni rubingo, uzoba Petero. Ariko kuko Simoni yabaye Simoni, Yakobo na Yohani bamwegereye arabwira ati nimuzongera kwitwa Yakobo na Yohani, ubu mugiye kuba n'abana b'inkuba. Ukaba ushaka ko Yesu agukoresha, ukaba ushaka kuba umubyeyi w'abana benshi, ukaba ushaka kuba umwigishwa wa Yesu, ukaba ushaka yuko Yesu ashimagizwa muri wewe, ukaba ushaka ko Yesu ashimagizwa mu rugo rwawe, mukaba mushaka shengero ry'Imana rya restoration yuko Yesu aba umwami muri no shengero. Nimwemere ico muri imbere y'Imana, hama Imana ibaha izina ryayo. Amen, amen. Yesu aramubwira ati ahura intama zanje. Haleluya, haleluya. Ragira intama zanje. Mu yandi majambo, urukundo unkunda niko ruzogushoboza kunkorera. Urukundo ngukunkunda niko ruzogushoboza kumvugira, niko ruzogushoboza kuba umunyamasengesho. Ngira mbabwire uno musi gituma abantu bagira intege nke zo gukorera Imana canke abandi bagakorera Imana batayikoreye nuko atari urukundo rw'Imana ruri inyuma ya byose. Paulo aravuga ngo ijambo nkunda cyane, urukundo rw'Imana rurangobera. Byeke mvuga ubutumwa bwiza nkakubitwa inkoni 40 havuyemo imwe naho mfungirwa nabi, urukundo nkunda umwami wanje rurangobera. Atari urukundo rw'Imana ruri muri wewe ntabwo uzogira umutima wo kubwira abanyabyaha bihane. Atari urukundo rw'Imana ruri muri wewe ntuzogira umutwaro wo kubyuka mwijoro. Mbere kuvuga uti nkeneye kubyuka mwijoro, banza usaba urukundo rw'Imana rugushoboza kubyuka mwijoro. Utagira urukundo rw'Imana ntibizogushoboza kuzinduka, ntibizogushoboza kuba kuri breche usengera ishengero. Atari urukundo rw'Imana ugira ntibizogushoboza kuveya. Atari urukundo rw'Imana ugira ntibizogushoboza kwihanganira imibabaro no mu gikorwa c'Imana. Satani yarabeshe n'abanyedini barabahenda yuko gukorera Imana ari umuyondi. Nivyo gukorera Imana harimo umugisha, mugakorera Imana harimo n'umubabaro. Yesu yarababaye ariko arakora, intumwa zarababaye n'abamukurikiye. Uno munsi abantu bashaka gukorera Imana mu mugisha, no, harimo umugisha ariko harimo n'umubabaro. Kandi igituma benshi badashaka gukorera Imana uko badashaka umubabaro. Ako ngire mbabwire, nimba hari impera ihari kubemera kubabazwa kubwiwe, ngo ntitwahamagariwe guhenya kubwiwe gusa. Ni nous sommes pas appelés guhenya kwimika kubwiwe, ariko twanahamagariwe no kubabazwa kubwiwe. Amen. Yesu aramubwira ati ahubwo si ico gusa, witege yuko urukundo nkunda ruzogushikanaho unyigura. Petero muzi urupfu yapfuye, yashingiye intahe Yesu
aragera igihe mu gihe cy'umwami yitwa Nero baramufata kure nyene kari kabatesha bafite kubaho kwa Petero yari Yesu nyine abaho. Umwigishwa asa n'umwigisha, umwigishwa asa n'umwigisha. Muzura abana igihe Jackson agihari nivyo mperuka murana nakijijwe kera. Hariho ubwana bwari Jackson nyene bwanatamba nka Jackson byose. Abantu badora Celine usanga baririmbye nibo nyene. Uwo wadoha musa nawe. Uwo wadoha Imana yawe niyo musa, n'usenga niwe musa. Petero rero yarageze ahantu asa na Yesu baravuga ati kugira Neho arababara cyane. Neho umwamperere yankivya Yesu n'ivy'Imana aravuga ati abandi bose turabahana ariko uyu kugira n'Imana ishaba akwiye gupfa nk'uko umwami we yapfu. Bace bategura kumumanika ku musaraba ariko Petero aravuga ati no, sishobora gupfa nk'umwami wanje. Je nabayeho nk'umugaragu wiwe, nabayeho nk'umwigishwa wiwe, gute mbamba nk'umwami wanje? Nimuncurike basi, nimuncurike. Petero ngo acaracurikwa, yarinze apfa amaraso amutera mu kanwa. Imana idufashe. Uno munsi nta nkota ituri hejuru, uno munsi nta persecution ituri hejuru, ariko umugabo witwa Billy Graham yavuze amajambo akomeye cyane ngo biroroshe gupfira Kristo ngo kuruta kubaho upfa kubwiwe. Biroroshe bavuze ngo abatemera Yesu nimuze mupfe. Biroroshe ko dutanga imitwe tugacibwa, ariko biragoye kubaho lundi upfa kubwiwe, ukabaho mardi upfa kubwiwe, ukaho mercredi upfa kubwiwe, ukagera muri 12 ans utanguye 13 ans ya adolescence ugapfa kubwiwe. Adolescence yose ukayibamba ku musaraba kubwa Yesu. Hama akageraho uhitamwe umugabo ugapfa kubwiwe, hakageraho uhitamwe akazi ugapfa kubwiwe, hakageraho ibiturire byinjira ugapfa kubwiwe, hakageraho urera abantu ugapfa kubwiwe. Biragoye ariko ngire mbabwire, inzira y'abigishwa ni inzira ipfunganye, ni inzira ipfunganye. Kandi Yesu yaravuze ngo umwigishwa ntaruta umwigisha. Nimba baratinyutse igiti kibisi, nimba barubahutse guturira, urazi umuntu ashobora gucana umuntu ashobora gucana igiti kiva amata kera. Ubu mukozi yagiye, hariho uduti twabonetse basigaye bacanisha imbabura. Kera twacanisha rero ibintu byumye, ibiti byumye. Twe muhira twe dufite ibiti byinshi bataraza ibintu by'akabaraho nabo ngo kaduhumire, sino hari ibiti byinshi. Ugiye gutora uruti rw'ivoka rutaruma, ngo ugiye kurushira mu mbabura ntiruvaho. Nibere barubahutse Yesu ava amata bakamucana, bagacana. Twebwe vyatsi cyumye. Ufise ikibazo, uri n'ikibazo cya persecution, uri n'ikibazo. Imana idufashe, Imana idufashe. Umwigishwa wa Yesu Kristo ntatinya gupfa kubw'umwami wiwe. Imana idufashe. Petero abyumvise acaravuga ati byanje byo ndabise rero uyu wewe gute? Murazi ikintu kibuze abigishwa kuba abigishwa bukuri binjira mu buzima bw'abandi. Naka ntiyaje gusenga nanje sisenga, n'abapasiteri barabivuyemo nanje ndabisigaramo gute? Bariya n'abariya ndarabivurira, turaba ubuzima bw'abandi, ariko inzira y'Imana ni wewe ku giti cyawe, ni vie personnelle privée. Kuko na kare tuza mu isi turi twenyene kandi tugasubira mu isi turi twenyene. Uno munsi nitwa Mukadezire, Mama Shekina n'abandi bose bakurikirana n'abari mu nzira bose bazovuka, ariko ngira babwire abo bose n'abandi bose n'umwe azovuka.
acavuga ngo amen. Imana idufashe. Amen. Ariko ngire mbabwire, nahari inshuti zacu, nahari inshuti zacu nabo turi kumwe mabisi, nabo turi kumwe mabisi, nabo turi kumwe mabisi. Abana bacu ukunyene baza ariko dushaka kubasiga cyangwa bakadusiga. Abagore bacu n'abagabo bacu turi ingenzi. Iyo ufashe urugendo ugafata bisi nini cyane, ngira sinzi ko nabibabwiye ngaha cyangwa ahandi, ndibuka igihe nigeze gufata urugendo mvuye mu Rwanda, mpona n'umukobwa avuye Igisenyi aje kugira mariage ino, agiye n'umugabo avuye mu Bubiligi. Tugenda turaganira, tugenda turatera inkuru. Yaraje Bujumbura rya mbere abaza ngo igihugu cy'wanyu kimeze gute, igisagara cy'wanyu kimeze gute. Tugenda ntumyeho twatu brochette no bagatuma hamata, twagenda dusangira tuba abagenzi, turakundana. Arambaza ngo kubukwe bwanje uzobuhari ntinzoba mpanosi bagute biryoshe. Arambaza ngo ahantu bagura amashapa, arambaza ibintu byose kuko yari yarahunze ashikira Igisenyi, yaramaze imyaka myinshi cyane kuva muri 72 atarataha. Tuba abagenzi, tugiye gushika umudugudu dushikana kuri Rokayo, ngenda kwirabira ikapo yanje hari inyuma, sindamenye washaka kumutwara ko nibatwara umuntu atorosha. Cenza mbona abantu igigwa hiyi kandi twumvikanye mu isango yuko niyashika mpa invitation n'amakordon. Zano bambwa ngo igigwa hiyi turigigwa hiyi. Zambona umugabo araje n'amashugwe n'abapolisi baratonze, amucakiye wa mukobwa, urumva barajanye. Umukobwa agashaka kugenda ababwira ngo hari inshuti narose muri bisi, naho bagenda bakurura binyuze mu Mercedes. Herega wa mukobwa aranjanye ntamenye nizi natayizi nagiye ntamenye n'urubanza rwo ruzobera, ntamenye nahazoba. Ubundi twagize imigambi gushikana mu Bubiligi. Imigambi yacu yari muri mariage gushika mu Bubiligi, aha ibintu byose nakime twaheje tutavuganye. Ariko agendo n'abacu nuko turicara natuzi ko tuzokwama. Mwene data, Yesu abwira umuntu ngo siga byose umurikire. Ahandi akavuga ngo à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il se perd son âme? Byo kumarira iki kwirundaniriza abagenzi ugatakaza ubugingo budashira, ugatakaza umugenzi adahemuka Yesu? Byo kumarira iki kunezereza abantu ariko ntumwigishwa? Byo kumarira iki kunguka amafaranga n'ibindi byose ntumwigishwa? Imana idufashe, Imana idufashe. Ikibuza abandi, ikibuza umuntu kumwigishwa ari ubuzima bw'abandi. Ngo bana ngo bakwijabe abo muri Anglikana bahe acane ngo kurikira Yesu gusa, kurikira Yesu gusa, kurikira Yesu gusa. Nuhura mu rugendo abasana Yesu mujane, nuhura n'abadasana Yesu bareke kuko nawe Musa ibyizigiro nuko tuzobana mu bwami bw'ijuru. Jewe no musi singifite ikibazo cy'abantu nacyo banyiyumviraho, nta nshuti kiretse inshuti ya Yesu. Abasigaye bose ndabakundira rimwe bose, ari inshuti yanje n'uwakunze uwo mugabo Yesu, kandi nzi ko tuzobana ibihe bidashira. Reka uko bazopfa, uko bazobaho, uko urubanza rwa ruzo ngo nane ngo Imana izohana bose. Ivyo rekiri kiguhana. Bibiliya avuga ngo itatinya guhana bigihe ca Noa, nitazotinya guhana biki gihe. Ahubwo ni mucungura umwanya bene data. Hachete le temps, cungura umwanya. Abacu nibadusike, abacu nibapfe batamenye Yesu. Cungura umwanya. Gukunda Yesu bigufasha kumvira ibyagezwe by'Imana. Avantage yo gukunda Yesu bigufasha kumvira ibyagezwe by'Imana. Uno musi nimba mwishengero hari imvange, abiba, bagira fraude, ababeshi, abankana, bagira amashari, nuko atagukunda Imana kuri muri bo. Ibyagezwe bazingene bigoye kubahiriza. Turi mwishira baravuga ngo amateka hari kwira tuyarengana. Ibyagezwe biragoye ku muntu w'inyama n'amaraso, ariko ngira nkubwire gukunda Yesu, urukundo ukunda Yesu ruzogushoboza kumvira ibyagezwe by'Imana. Kandi ijambo ry'Imana riravuga muri Yohana 14:15 kugeza ku 16 ngo abankunda bose
bazokwitondera ibyagezwe byanje. Nibikeneye kukira ngo ndakunda Imana navutse ndayikunda ngo iwacu twarasenga, witondera ibyagezwe by'Imana. Abankunda ibyagezwe ntibisubira kuba kubisika. Abankunda ibyagezwe ba mu mitima yabo. Amen. Bitondera ibyagezwe by'Imana. Ntibiba kuko ntibatinya kwiba kuko banka gufatwa, batinya kwiba kuko bakunda Imana. Banka kwiba kuko bakunda Imana. Ntibabesha kuko bakunda Imana. Baraharira kuko bakunda Imana. Bihanganira byose kuko bakunda Imana. Urukundo rw'Imana ruzogushoboza kumvira ibyagezwe by'Imana. Iyindi nyungu yo gukunda Imana, Abaroma 8:28. Abaroma 8:28 havuga gute? Kubakunda Imana bose byose bifataririza hamwe kubazanira ibyiza. Abantu rero bakunze kuvuga ngo byose ukazibona umuntu yageze ingorane ngo byose bifataniriza hamwe, byose bifataniriza hamwe. No, turi kumwe ngo byose ngo bifataniriza hamwe. Nimara mubyumva, soma hejuru avuga gute? Kubakunda Imana, kubakunda Imana, kubumvira ibyagezwe by'Imana, kubigishwa ba Yesu. Niho byose rero, murabyumva? Niho byose bice bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ariko kubansi b'Imana ibibi ni bibi. Sishobora kuba najabutse mbari zanzuzi zibwira mbeshe, ukaba uri umwasi w'Imana, ukaba uri njyajya, ukaba uhemuka. Ibibi ni bibi. Ariko kubakunda Imana, ube wambara gusa, ubutagira huba, ubutazwi, ubukengeretse, ngire nkubwire yuko byose bizohinduka ibyiza. Amen. Amen. Nigeze kubabwira yuko Imana ishira imbere yacu abantu babiri. Ishira imbere abakunzi kugira ngo batwirure badukonsole. Ariko Imana ireka n'abansi bakatwegera kugira ngo badushikane kure. Amen. Kubakunda Imana n'abansi n'umugisha kuko bagushikana kure. Kubakunda Imana n'inzara n'umugisha. Kubakunda Imana n'ubushomeri n'umugisha. Kubakunda Imana ugumba n'umugisha. Kubakunda Imana upfuvyi n'umugisha. Kubakunda Imana upfakazi n'umugisha. Kubakunda Imana ubushomeri n'umugisha. Kuko byose Imana irazi kabihinduramo ibyiza. Amen. Amen. Reka twunamike imitwe yacu.